Ndabaramukije cyane ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe umwe wese bivanye naho aherereye. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro kijanye n'ukuntu uri umuhungu ushobora gusaba umukobwa mugakora imibonano mpuzabitsina utarinze kumubwira ngimpa, ukamusaba vyoroheje ugasanga wabikoze vyoroheje. Umukobwa naho yoba yarananiranye, naho yoba asenga, naho yoba adasenga, ugasanga imibonano mpuzabitsina murayikoze kandi bitagoranye. Kandi ikindi naco rero ku bakobwa ntibashavuga ngo no musi ngushatse kubagurisha ku buryo ngo abahungu bashobora kubakora ko iyo mibonano mpuzabitsina bitagoranye. Oya, nawe wa mukobwa wacu vyumviraho kugira ngo niwabona yuko iyo systeme ibayeho mugihe muri kumwe n'umuhungu, iyo systeme akabona menga arayikoze, uzoce ubahange aho hantu tujiste uhave hakiri kare. Kuko si ukuvuga nimba nigishije ati abahungu ibintu biraborohera, namwe mw'abakobwa muri kurumviriza nk'iyi video ukaca wumva ko mvuze ati abahungu biraborohera, nawe cufata ivyo bintu nawe ubihebe. Nimba wumva umuntu avuze ati aha hantu wahakoraho ku mukobwa biroroha cyane ko acika intege, nawe wa mukobwa wumvise hagize umuntu aza kuhagukoraho cumenya yuko arika aratanda muri ya systeme yo yuko ashaka ya mibonano, nawe mugihe utabishaka uce ubireka canke uce uva aho hantu. Hari ukuntu abahungu canke abahungu bari muri fiançailles agashaka kuvuga ati reka mbanze mponje canke reka mbanze ndabimusabe kugira tuzobane narahonjeje, ukaca usanga wa mukobwa nawe ntabimwemereye, akavuga ati jewe uno muhungu nimba arinze ambwira bino bintu ashatse kuntesta arabe ko ndabimwemerera, ukaca usanga aragize gute arabikwankiye. Rero hari ukuntu ushobora gukora iyo mibonano mpuzabitsina umukobwa nturinde kumubwira ati mpa ngese ngo wampaye. Ivyo byaravuye ngo ivyo mwi systeme ntabigihari, ngese ngo uzompa ryari none ngo nzoguha iki, ntiwovyiha n'ububibona. Rero hariho systeme ushobora gukoresha ugasanga wavyihaye n'umukobwa akisanga mwaheza ko ati mbega duheje gukora iki, ibi bintu nyene vyabaye, mukisanga nyene vyabaye, utenze kuvuga ngo mpa, umukobwa nawe ngo banzunage. Hari akantu abantu uza wumva ngo abwiye nk'umukobwa ngo none ngo wanaze ngo ubona ndanse. Rero ugaca usanga rero hariho aga systeme rero wokoresha ukanaga wa mukobwa ntagire gute atabizi canke nawe utabizi ugasanga mwabikoze. Rero kugira umukobwa utarinze kumusaba kugira bigende neza, mujana ahantu nyene horoheje. Nimba mujana nko mu kabare umukicara ahantu kereke pare mwenyene mukicara mwisanzuye ukamuhakeya mukaganira nyene, ukamwereka ukamuraba mu maso, ya maso nyene yoroheje, mukaganira buke buke, umukora ko bwa mbere yanka mugabo aratinda, ukaza utatwarane n'inguvu umukora ko pole umwereka yuko umwitayeho cyane. Abakobwa n'abantu bagira santima aho nyene, abakobwa bagira santima nyinshi ziduga vuba. Mu gihe ubona yabwize za santima zo kwereka yuko menga nawe aragukunda, fatira aho nyene, fatirana ayo mahirwe. Nimba muri nk'ahantu hariho n'igihe usanga nk'ibintu nk'ibyo byakorekeye no mwibarabara, mwaheza mukavuga ati nyene canke byakorekeye, umva ugasanga muri ahantu mugeze kuri etape nyene yoroheje yuko umukobwa menga yajanwe yagiye. Muri uwo mwanya niwe umukontrola, umuhungu niwe bareka kontrola umuhungu. Mu gihe umukobwa amaze kugira santima ziri hejuru, mwicaye nk'ahantu mukanatire canke wa muhungu wamutumye ko muri ghetto iwawe yahashitse, mwaganiriye wamweretse care. Ikintu ca mbere mu rukundo canke mu kugira muje mwakijya gikorwa nuko
umuhungu yereka umukobwa urukundo rurengera, urukundo rwinshi, akamusoma nyene urukundo nyene. Abakobwa dukunda urukundo, kwerekwa urukundo k'umuntu mwitayeho. Umuntu niwamwereka ko umwitayeho mu uwo mwanya, umukobwa nawe aradendebukirwa, agacika intege, akabona nyene menga yagiye, menga aho hantu nyene muri uwo mwanya uramukontorora, akavuga ati sheri bizu nyene, ugasanga urukundo rwa nyene mwanabikoze. Rero nawe wa mukobwa wawe niba ugeze nk'aho hantu wumva yuko aho hantu nyene ubona menga wacitse intege, santima zagiye mwica aho hantu, ukaba udakeneye kubikora, haguruka aho hantu ningo gusa nye biragorana, usanga nawe nyene wajanye umvuga ati nanje tayari vyabaye nyine, ngo usanga wabikoze. Rero wa muhungu we kora ibishoboka byose, mba umukobwa yaragize gutera kwankiye, naho mutaba hari gihe mutaba munakundanye, mugahurira nk'ahantu mukabare, mugatera inkuru, mukaja en profondeur ya care nyinshi, ukaje usanga ibintu vyabaye. Ikintu gituma imibonano mpuzabitsina igenda neza ku muntu naho muba muhuye ubwo nyene, ku muntu naho muba mukundana, ku muntu dufate naho yoba senga kajana, wamuhaye keya muri ahantu ha babiri, ukamuha keya wa muhungu we, ukamwiyegereza, ukagenda nyiri ku bintu buke buke, umukaresa, umukorako buke buke, utajana ibintu n'ingoga, muko muraganira, umukorako akwiyama, umukorako harya kugira sishaka. Ariko uko mumara umwanya, uko mutinda, niko wa mukobwa akomeza kugira ubwo bushake. Amaze kugira ubwo bushake araregera, amaze kuregera nawe wa muhungu we n'ubwo utangira kumukontrola. Rero mu gihe uba ukeneye yuko umukobwa umukeneye ko imibonano mpuzabitsina, muhereze care ihagije, irengeje, umwereke naho wowe utamukunda mu uwo mwanya, bikuzemwo, umwereke ko umwitayeho, umwereke ko umukunze cane cane amaso arerekana yuko menga uwo muntu uramukunze, ukayorosha.